Ikigira gatandatu cohindura ubuzima bwawe muri mwaka nuko wo kwigirira icizere. Ndasubiye kukuramutsa ndaguha ikaze kuri Jeff Habyarimana nkuko vyama. Hano tuvuga kuri business, tuvuga ku mafaranga, tuvuga ku bintu, tuvuga ku bantu, twama tuvuga ku bintu byose byoshobora kudufasha kugira ngo dushobore gushika kwiterambere. Ukaba uri mushasha ndakwinginze nturengane utagize subscribe hama ngongere uduhe na like niniya kugira ngo ubone ibiganiro canke wumvirize ibiganiro tumaze gukora, ongere wa active na close the notification kugira ngo uzurumva ama update twama turakora buri gihe. Ikigira gatandatu nubunyene, let's go. Kwigirira icizere rero nuko muri wewe wemera yuko haba ihinduka, muri wewe haraba ikintu bita mu gifaransa metamorphose, no kuvuga yuko uva muri forme iyi ukaba mu yindi forme, ukaba undi muntu, ukaba umuntu mushasha. Kumbure hariho ivyumviro wabona yuko bidashobora gushoboka, umaze kwigirira icizere ukabona yuko ivyo vyumviro bishoboka. Hariho kumbure ivyahora bigutangira bimeze nk'ama frein canke ama blocage, ivyo vyose umaze kugira icizere biravaho. Umaze kugira confiance muri wewe, ukigira icizere, ukizera, ukumva yuko ari wewe mushasha, ivyo vyose biravaho nkuko tugiye kubibona muri no video. Ubwa mbere unyemerere tumaze tugende muri kahise gatoyi kugira ngo umuntu atahure kuntu abanyafrika twagiye turata icizere. Hariho ubwa mbere ibintu bitatu vyatumye abantu tutigirira icizere. Ivyo bintu bitatu navyo n'umuryango, hariho ikibano, nibo bantu bama bari hafi yacu, hariho no kwishure aho twiga. Ivyo bintu bitatu vyaratumye abantu benshi batigirira icizere. Ivyo navyo bishobora kuba vyagenze gute? Kumbure urashobora kuba ufise abavyeyi hanyuma bakama bamye bakubwira kuva kera canke bama bakubwira igihe cyose yuko wewe ntacyo uzoshobora, ntacyo uzokwishikanako, ntacyo umaze. Bama imisi yose ukoze akantu bakama bagutuka, imisi yose bakama baguturubika, imisi yose bakama bagushira hasi. Ico gihe rero iyo bimaze kuba kenshi, iyo bimaze kwirepeta, haragera yuko umuntu yumva umengo ntaco amaze vy'ukuri. Haragera yuko ahantu umuntu yumva yuko umengo ntaco ashoboye, umengo mu buzima bwiwe ntaco azoshobora, umengo we ku ruhande rw'iwiwe ntacyo yoshobora gushobora. Kubera iki? Kubera umuryango wamumutuka, wamumuturubika, wamumwereka yuko ari hasi. Hariho ikindi ca kabiri naco nababanyi. Burya mu bisanzwe iyo abavyeyi bamaze gufata nabi canke burya abavyeyi iyo bakugaya, kibano burya kirabibona, hama kimaze kubibona naco byama bama gutuka bya bini nyene. Burya nk'abantu twabaye ruguru, kenshi na kenshi iyo umuvyeyi aba ariko aravuga, abandi bo ku ruhande canke ababanyi baba ariko baravyumva. Bimwe nyene papa wawe gutuka, bimwe mama wawe gutuka, n'abajya ababanyi nivyo bagenda bakubwira, bagenda bavuga bati we ntacyo ushoboye, turazi yuko atashoboye, wewe ntacyo uzokwimarira, ntacyo uzoshikako. Usanga bagutuka bya bini nyene. Niyo ugize ngo uragenda mu bandi usanga bariko barakuzomera, usanga bariko baragutwenga, usanga bama bagutuka gutyo yuko atashoboye, usanga abana bagenzi baba bariko barakuzomera. Burya kubera ikibano, urumva ikibano ni ngaho nyene, ni hafi, baba bazi vyawe, umuntu wese abazi ivyo wundi abayemo. Ikindi ca gatatu rero ni kwishura aho twize. Je nibuka yuko igihe nava ruguru nkaza kwiga mu gisagara, nari mfise imvugo idahuye n'abana bo mu gisagara ca Bujumbura canke abavukiye mu gisagara ca Bujumbura, bigatuma rero a chaque fois mvuze, a chaque fois ndiko ndaganira n'abantu, a chaque fois ngize ndugura akanwa ndavuze, ugasanga je ndiko ndavuga igihe hariya, kubera twe twibera hariya ku Muragarazi, twava hariya iruhande yo ku Muragarazi, ugasanga bariko barantwenga, abandi bana bariko barantwenga, ugasanga ndatinya no kuvuga, naratinya no kuvuga, sometime natinya kuvuga, nkagenda nkicara ku ruhande, mvuze ikintu bose baca batwenga. Ari mwishure hoho wamengo ndabiteye, n'umwigisha yarajamo akantwenga. Rero bigatuma mbona umengo jewe ntaco sinzi, ngituma umengo simeze nk'abandi, bigatuma umengo kubera mvuze bagaca bantwenga, bigatuma niyumva ukuntu, bigatuma niyumva yuko umengo ndafise ukuntu mvuga nabi, bigatuma nikumira nje ukwanje. In general kwishure kenshi na kenshi iyo nk'umunyeshure avuze nk'igifaransa nabi,
kuva muri primaire gushika muri universite mu gihugu c'iwacu tubayemo, sinzi mu bindi bihugu, ariko aho naciye hose iyo uvuze nabi nk'igifaransa baba bariko baragutwenga ngo yakashije, baba bariko baragutwenga ngo yavuze nabi. Ariko reka ndabibutsa ikintu kimwe, nk'igifaransa twari dukwiye gutahura yuko ari igifaransa cavuye hakurya y'amazi. Nibaza yuko ata mwana yari akwiye gutwenga uwundi, ahubwo umuprofeseri nawe nyene kuwe nk'umurezi yarakwiye gusukamo mabisi akagira nte, yarakwiye kuza arankuhaja uwo mwana kuvuga canke akamubwira ati no, ico kintu bakivuga gutyo, bakwiye kukivuga gutyo. Mugabo hari igihe kenshi nawe nyene yajamo ugasanga bariko baratwenga umwana ashobora kuba yavuze nabi. Ivyo rero vyavuye he? Ivyo vyose vyavuye mu buzima ikontina yacu canke umugabane wacu wa Afrika waciyemo. Kubera mu mugabane wa Afrika kubisanzwe waciye muri vyinshi. Reka tuje muri kahise gatoya. Muri kahise gatoya murazi yuko habaye ikintu bita esclavage, abakoloni baje hanyuma bakadutwara bwa bunyagano. Hanyuma rero bamaze kudutwara, muribuka yuko kenshi na kenshi ivyo baba bariko baragukoresha ibikorwa bisaba inguvu nyinshi. Hama urumva baraba master, abantu bitwa master n'umuntu akuganza, nukuvuga yuko ashaka kukwica uwo munsi yarakwica, ashaka kugira icyo ashaka cyose. Les enfants étaient violés, abagore bari violés, abagabo babona, abagabo barakugwa impuzu, abana baba babona, baravumbagazwa abana baba babona. Nukuvuga yuko baradukuye ko agashambara, baradukuye ko ubuntu. Ivyo bintu byose byaratumye tubona yuko twarihebuye mu ncamake, turabona yuko atacu tumaze, turabona yuko atacu dushoboye. Hanyuma tumaze kubona yuko atacu dushoboye, muribuka yuko benshi hariho abiyahuye kubera babona yuko ubwo buzima bwabagoye, kubera babona yuko abana babo bariko baragirwa nabi, kubera babona yuko abagore babo bariko baragirwa nabi, ntibasupport ubwo buzima. Benshi bariyahura. Kubera iki biyahuye? Kubera barabona yuko ntibashobora kugwanya umukoroni, ntibashobora kumugwanya, ntibashobora kumushobora. Bavuga ati ubuzima rero ndabona yuko sishobora kubaho gutya, sishobora kubisiporta, sishobora kuvyihanganira, agahitamwo guhagarika ubuzima bwiwe. Muribuka inkuru za Kunta Kinte, yari umuntu akunda liberté ariko baguma bamufata. Ariko mu nyuma murazi yuko havuye haba abolition ya esclavage. Naho habaye abolition ya esclavage, hariho ibintu vyatugumyemo, hariho ibintu vyatubayemo, hariho ibintu vyagumye muri twebwe gushika n'uno munsi. Nico gituma mvuze nko ku kintu cyo kwiyanka, kuri uno munsi ushobora kubona yuko hariho abantu ashobora kwisiga ibintu kugira ngo yere, kubera ko yatifitiye icyizere. Hariho abantu baba bashaka gusa n'abazungu kubera kugira ngo abone yuko umengo niho bomwemera, abone yuko umengo niho yobasa neza. Ariko ibi byose ni kwa kundi kutigirira icyizere, kutigirira confiance muri wewe, kutiyemera. Twari dukwiye kuryoherwa n'urukoba rwacu. Egome hariho ibihugu byinshi bakiriye ko amata abantu, hari ibihugu byinshi bagiye baragirira nabi abirabure gushika muri no misi iheze. Apana kure cyane muri histoire ya muri no misi iheze, hariho nk'abakinyi b'umupira mu misi yahera wasanga babakira ko amata canke bakabatera imihwi canke bakabavugisha amajambo ameze nabi. Ivyo byose kubera ibi byose gwagwanko bamye banka abirabure gushika n'uno munsi hari abakirufise. Ariko icari kikwiye kudufasha natwe nuko twari dukwiye kumanza kwikunda, dukwiye kumanza kugira confiance muri twebwe kugira ngo dushobore kuzotsinda. Turakwiye natwe kuza turiyemera, kuko kenshi na kenshi muzorabe abirabura umengo gushika n'uno munsi hariho abakibona yuko umengo ntacyo bamaze, abakibona yuko umengo ntacyo bashoboye, abakibona yuko umengo turi hasi, turi munsi y'abandi bantu bose. Ariko suko bimeze, turashoboye byinshi, gusa ni vya bintu nakubwiye inyuma vyabaye utaratahura, kumbure utarabona neza. Ndiko ndakubwira kuri uno munsi kugira ngo ushobore gukanura amaso, ushobore kuvyumva, hanyuma ushobore kuva muri iyo tiro nawe utangure kwigirira icyizere muri wewe, hanyuma ushobore gushika kuri byinshi, ushobore gushika kuri birebire. Rero nyemera ndakwereka ubu naho abantu bagiye bigirira icyizere muri kahise, reka mbere n'ubu bariho kandi bigirira icyizere kandi
byafashije cyane gose, byafashije gushika ku iterambere, byabafashije gushika kure. Aha twotangura nk'umuntu muri kahise yitwa Mansa Musa. Nibaza yuko uno muntu abanyafrika benshi ntibamuzi, mugabo gushika n'uno munsi niwe mutunzi wa mbere ku isi, ariho nta wundi aramushikira. Uwa kabiri nawe twovuga aracyariho, yitwa Aliko Dangote, aba muri Nigeria, ni umutunzi akomeye cyane. Si we wenyene, hariho n'abandi benshi. Aba bantu rero mvuze ni bake muri benshi cyane bahari gushika n'uno munsi. Aha mu Burundi turabafise iwacu, hariho baziranotse, woraba muri background yabo sinibaza yuko bashobora kuba bavuye mu miryango itunze. Hariho woraba hirya hari umugwiza atunga ari mu Burundi yitwa Sioni, muramuzi. Hariho abantu benshi gushika n'uno munsi batunze. Abo bantu rero igituma baratunze bameze nk'uko bari kuri uno munsi, nuko hageze igihe nabo nyene bakavuga ati reka tuje ku rugamba rwo kurwanya ubukene. Nizera neza yuko uravye muri kahise k'aba bantu, amafamiye yabo ushobora gusanga ataratunze, amafamiye yabo ushobora gusanga mbere yarakenye. Hanyuma rero kenshi na kenshi abantu bameze gutya hanye, egome ni umuntu ashobora gushika ahantu agafata ingingo akavuga ati birahagaze, akagaye kamve ko canke reka jewe nyene ndizeye, nta muvyeyi wanje nizeye yuko azomfasha, reka nifashe jewe nyene ndazi yuko nzoshika kure. Agafata inkota n'amacumu akaja ku rugamba. Kuko ubisanzwe kugira ngo umuntu ashobore gushika ku iterambere, kugira ngo umuntu ashobore gutunga, kugira ngo uzobe Jeff Bezos cyangwa kugira ngo uzobe Mark Zuckerberg, ni urugamba rukomeye cyane, ni urugamba ruhambaye cyane. Ntokubwira ukuntu rumeze. Hariho ibintu byinshi usanga biriko biragukwega bikubuza gushika kuri rya terambere, bikubuza gushika hariya top muri ba bantu bake nyene twama turavuga. Rero bano bantu nabo mpejeje kuvuga nuko hageze igihe bakavuga no, nous en avons assez, kuri ati bigarukire ngaha. Hanyuma baragira confiance muri bo, barumviriza icyo bashaka muri bo, barigirira icyizere, hanyuma batangura gukora, mbere barashika no kwiterambere, barateza imbere imiryango yabo, barateza imbere mbere n'igihugu cyabo. None uravyumvise bino bintu. Uyu munsi rero ikindi kintu cyo gufasha kugira ngo ushobore kuba umwaka wawe, kugira ngo ushobore kuba umwaka wawe wa success, nuko nawe ushobora kwigirira icyizere. Twabonye uburorero bw'abantu, twabonye ibintu umuntu acamwo. Hariho abavyeyi, hariho ukibano, hariho kwishure, hariho na histoire yacu ya kera. Nibaza yuko ivyo bintu byose umuntu arashobora kubirengera, umuntu arashobora kubishira ku ruhande, umuntu arashobora kutumviriza vya bindi bamutuka, umuntu arashobora kutumviriza vya bindi abona yuko bamunegurako, akagarukana icyizere muri we. Iyo umaze kugarukana icyizere muri wewe rero uramenya uriwe, uramenya amalimite yawe twabivuze, uraba transforme ukaba umuntu mushasha. Ndizera neza yuko hamwe nawe umaze kugarukana icyizere muri wewe, ukavuga ati reka nkore vya bindi nkunda, reka nkore vya bindi ishoboye, hanyuma ukabivana mu mvugo ukabijana mu bikorwa, wamaze kwigira icyizere. Ndizera neza yuko woshika kure, ndizera neza yuko umaze kwigira icyizere woshika kuri rya terambere wifuza. Ndizera neza yuko hamwe utanga uyu munsi, umwaka wohera mbere umaze kuba transforme, umaze kuba umuntu mushasha. Ndizera neza yuko hamwe wogenda uratahura ibiti ko turavuga hariya mu mpera, woraba inyuma ukavuga ati wow, I made it. Kubwanje ndagusezeye, tuzosubira mu kindi cindwi tuzoba turiko turavuga, kugira ngo wumve ibintu byo gufasha gushika ku iterambere. Niwibagire gupartager ino video n'abagenzi, kugira ngo bumve bino bintu deje kuvuga, kuko ndizera neza yuko bishobora gufasha nabo bishobora kubafasha. Hanyuma ugumane natwe, ugume wumviriza ama update yacu kugira ngo ushobore gushika ku iterambere. Ndagushimiye, ndagusezera, tuzosaba mu kindi kiganiro. Ciao.